Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike, ku banyepolitike batandukanye, mu gisata c'intwari ibereye, mu gisata c'agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko. Ni mu gihe ivyabo ivyo babigiye kugurishwa na leta. Aba ni bamwe mu bagirizwa ko bagize uruhare mu ntureka canke zimwitembagazwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka wa 2015 ubwo President Petero Nkurunziza yaragiye kwihagira ikiringo ca gatatu. Urushara rwo gufatira ubutunzi kwigenekerezo ya gatanu Rusama, President wa Sena risubiramwe imanza yategetse gufatira imitungo yo mu rwego rwo gushira mu bikorwa itegeko RPA 859 ku ruhande rw'imanza z'indishi z'akababaro zabene gihugu. Sentare yasavye ko imitungo yose yo kwinjizwa mu mutungo wa leta nkuko amakuru adushikira bivuga. Hari imitungo yamaze kumenyekana ndetse kandi nabo bazafatirwa imitungo yabo bose bamaze kumenyekana. Nkuko amakuru adushikira abivuga, Procureur General yamenyesheje abashinzwe ivyangombwa vy'ubutaka ko nabo bafatiye imitungo yabo yose iri mu gihugu. Abo bakaba barimwo Godefroid Niyombare, Busokoza Bernard, Mohize Bucumi, Philibert Habarugira, Leonard Ngendakumana, Hatungimana Ronidas, Alexis Nduhije, Nibigira Edouard, Nduwimana Onesime, Pacifique Ninahazwe, Patrick Ndikumana, Vital Nshimirimana, Ponsier Gaciyubwenge, Sindayigaya Jean-Claude, Shivano Mugwengezo, Nduwimana Patrick, Margarite Barankitse, Bob Rugurika ndetse na Gilbert Niyonkuru. Mu makuru ajeje kudushikira kandi hakaba hari n'abahejeje gufatirwa imitungo yabo. Harimwo Niyungeko Juvenal alias Kiloho, we hafatiriwe inzu zibiri, Hermenegilde Nimenya inzu zibiri, Cyril Ndayirukiye hafatiriwe inzu zitanu, Ndabaneze Zenoni hafatiriwe inzu imwe, Prime Ngowe n'ubusa inzu imwe, Silvestre Mikokoro inzu imwe, Eric Ntawumvukiye inzu imwe, Kazungu Michel inzu imwe ndetse na Prosper Nkurunziza nawe hoba harafatiwe inzu imwe. Aya rero akaba ari amwe mu matungo yoba agiye kugurishwa na leta y'u Burundi. Tukabibutsa ko hari urubanza rwigeze gushigwa ahabona, benshi bavuga ko rutanaciwe. Bamwe bakavuga ko ibi vyose leta iri gukora yoba yibagije ivyabaye mu kahise mu mwaka w'1972. Ati n'ubu turacidogera ivyanyazwe mu mwaka w'1972. Uti rero mu gufata iyo ngingo kizigenzo Republika y'u Burundi nadufasha agarika iyo ngingo kuko murabizi na President bakurikiye ikiza c'umwaka w'1972 bari bafashe ingingo yo gusubiza ivyanyazwe. Ngo nimba rero indongozi z'igihugu zikunda igihugu koko nibayirinde kugwa mu isanganya yabo bu canka ejo bundi. Nkuko nari ntanguye mbivuga, hari urubanza rwigeze kubaho muri sentare Nahinyuzwa igihe yari yobowe na Emmanuel Gateretse. Ni urubanza ngo sentare Nahinyuzwa itigeze namenya ko yasomye. Ni mu gihe kandi n'urubanza rudasanzwe rwabigeze kwagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Hari umukuru wa sentare rero Nahinyuzwa atigeze asoma urubanza yaciye. Hageze isango ryo kurusoma yasohoye urwandiko rwigiza iyo sango. Nigihe hageze iyo sango yindi ntigeze asoma urubanza, ariko haciye amezi 7 yasohoye inzandiko zivuga ibihano vyoba vyasomwe ku munsi yari yarigijeyo. Indiri z'abantu benshi atana kimwe bahuriye ku bacirwa igihano ca mbere gihambaye categekanywa n'igitabo mpanavyaha c'ico gihe. Nta numwe mu bacirwa ico gihano yigeze abwirwa ico yakoze we nyene ubwiwe. Umushingwamanza yagiye kubaza ivyo waburanira yagirizwa nawe nyene Imana yarakinze agira afatwe. Uyu mukuru wa sentare tuvuze ni umukuru wa sentare Nahinyuzwa yitwa Emmanuel Gateretse. Urubanza rutigeze rusomwa rwitwa ko ari urwo kwigenekerezo ya 2023 ruhesha umwaka w'2020. Urubanza RPS ijana ni rumwe mu manza ziteye isoni mu mateka y'ubucamanza mu Burundi. Mutirero ko kituzanye idosiye y'uru rubanza mu gihe turiko turavuga ko hari abo leta yoba igiye gutangura kugurisha amatungo ya canke se kuyashira mu matungo ya leta.
Muri Nyakanga na Gitugutu umwaka wa 2015 umushikirizamanza mukuru wa Republika Valentin Bagorikunda yarakoze intonde z'abavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Izo ntonde zariko abantu hafi 50 barimwe abarongoye amashiramwe yigenga, abamenyesha makuru, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanywanyi ba CNDD-FDD bansi kiringo ca gatatu, abo bise abafonderi, intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi. Rwari urutonde ruhuriyemwo abantu batari bake batari banazinanye. Abo bantu bose bashizwe ku mutahe mpuzamakungu, kuko icakurikiye nuko iyo mitahe nta gaciro yigeze ihabwa mu makungu. Bamwe bashizwe kuri urwo rutonde turaza kubagarukako. Aho hatangura ibiganiro vyabirongowe na President Benjamin Mkapa, hari abakuweko iyo mitahe kumbure kugira ngo bashobore kwitaba ibiganiro. Abakuweho iyo mitahe ni nka Gervais Rufyikiri yahoze ari cegera ca kabiri ca President Nkurunziza, Pio Ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga amateka, Pancras Cimpaye, Odifax Ndabitoreye, Mariana Barampama yahoze ari cegera ca kabiri ca President Nkurunziza, Hussein Rajab yahoze arongoye CNDD-FDD, Catherine Mabobori, Baudouin Ribakare, Justine Nkurunziza, Audace Bireha, Catherine Mabobori, Evariste Nsabiyumva yahoze ari umushinga amateka wa CNDD-FDD, Aime Nkurunziza yari umushinga amateka wa CNDD-FDD, ndetse na Felix Ndayisenga. Ubutegetsi ntibigeze busigura ingene abo bavuye ku rutonde, bikaboneka ko atari amatohoza yatumizo ntonde zikogwa, ahubwo ngo ubutegetsi bwashira ku mutahe uwo bushatse nk'uko amakuru adushikira bivuga. Muri Rusama umwaka wa 2019 umukuru wa Sena Nahinyuzwa yari François Nkezabahizi yarashize umukono ku ngingo zo gufata amatungo y'abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Muri abo harimwe abari baherutse guciga urubanza, hakaba n'abandi 32 urubanza rwabo rutari bwashingishwe muri Sena Nahinyuzwa. Iyo ngingo yatangaje benshi kuko vyaboneka ko iyo Sena izurubanza izocira abantu 32 kandi taranaronka amadosiye yabo. Nta kataraboneka rero Sena rifata ingingo ku bantu atanu urubanza ruberekeye rurashingishwa. Reka tugaruke kuri Emmanuel Gateretse mu rubanza RPS 100. Muri Gitugutu umwaka wa 2019 haraganywe bamwe mu bacamanza ba Sena Nahinyuzwa, harimwo Emmanuel Gateretse yaje kurongora iyo sentare asubiriye François Nkezabahizi. Emmanuel Gateretse yaje ajejwe guca imanza za politike z'ubutegetsi bwanka hakoreshejwe amanyanga yose ashoboka. Kwigenekerezo ya 28 ndamukiza umwaka wa 2020 Emmanuel Gateretse yitwa ko yuguruye urubanza rufise nomero RPS 100 rweke abantu 30 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka wa 2015. Abo bose nta numwe yari ngaho kandi nta nababuranira bari bahari. Uwo munsi nyene urubanza yaciye arushira mu mwiherero. Kwigenekerezo ya 28 Rusama umwaka wa 2020 vyari bitegekanijwe ko urwo rubanza rusomwa, ariko ntivyabaho bica vyungururizwa kwigenekerezo ya 16 Ruheshi umwaka wa 2020. Kwigenekerezo ya 16 Ruheshi umwaka wa 2020 urubanza ntirwasomwe, bavyungururije kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2020. Kwigenekerezo ya 23 Ruheshi naho nyene ntirwasomwe, kusoma vyungururijwe kwigenekerezo ya 30 Ruheshi umwaka wa 2020. Hano mukabona ko ingingo ya Emmanuel Gateretse yungururiza gusoma urubanza kwigenekerezo ya 30 Ruheshi. Kwigenekerezo ya 30 Ruheshi naho umwaka wa 2020 nyene ntirwasomwe. Hari kwigenekerezo ya kabiri Ruhuhuma umwaka wa 2021 haramanitswe kuri Sena Nahinyuzwa ingingo zafashwe mu rubanza RPS 100, aho bemeza ko urwo rubanza rwasomwe kwigenekerezo ya 23 Ruheshi umwaka wa 2020. Igikorwa cyo kumanika izo ngingo cari gihagarariwe na Colonel Innocent Fred Museremu yararongoye iperereza mu gihugu hagati. Ibi bikaba vyarabakamara mu mateka y'ubucamanza bw'u Burundi. Uyu munsi hari urubanza rutigeze rusomwa ariko rucira ibihano bidasanzwe abantu 34 bagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa President Nkurunziza kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka wa 2020. Twabibutsa ko bamwe bacira urwo rubanza baramaze kwitaba Imana kandi urubanza rwashingishijwe muri sentare batakiriho. Sena ntiyigeze ivuga
ico yagiriza umwe wese muri abo 32 bose bagirizwa ibintu bimwe haterekanywe ico umwe wese yakoze koko. Abo bantu 32 barasavye ko bohabwa amadosiye yabo kugira bashobore kunguruza. Emmanuel Gateretse yaravyanse. Mbere dosiye yose y'urwo rubanza ayugaranira mubiri we ku buryo nabo bakorana badashobora kuyibona. Umwe mu baciriye urwo rubanza yitwa Honorable Moise Bucumi, yahoze ari umushikiranganje wa Nkurunziza. Yarungitse umuavoka kumubariza dosiye yiwe. Uwo muavoka yavuye bamuburiye ko agira ahagarikwe nawe. Muti rero abaciriye urwo rubanza ni bande? Amazina ni menshi cyane. Urwo rubanza rwaciriye abantu 34 ibihano bidasanzwe: gufunga ubuzima bwose, kuriha amande y'imiliyaridi 5, kudashobora gukora akazi na kamwe mu Burundi mu kiringo c'imyaka 20. Abaciriye urwo rubanza akaba ari abantu 34 benshi batanazinanye bava mu migwi itandukanye. 12 barabamenyesha makuru be n'abaharanira agateka kazi na muntu. Mu gihe 8 barabanye politike, 14 nabo bakaba bari mu nzego z'umutekano. Reka dutangurire ku mazina yari y'abamenyesha makuru ndetse n'abaharanira agateka kazi na muntu. Margarite Barankitse arongoye Mezo Shalom. Ana Niyuhire yararongoye Radio Isanganiro. Inosa Muhozi yararongoye Terre Renaissance. Pacifique Ninahazwe arongoye Fokode. Bob Rugurika arongoye RPA. Maître Vital Nshimirimana arongoye Runani Froske. Maître Armel Nyongere arongoye Akati Burundi. Patrick Nduwimana yari umuyobozi wa Radio Bonesha FM. Maître Dieudonné Bashirahishize. Gilbert Niyonkuru yatwara uruganda rw'amakuru rwa RPA. Patrick Mitabaro yatwara uruganda rw'amakuru rwa Radio Isanganiro, ndetse na Arcade Havyarimana yari umumenyesha makuru wa Radio Isanganiro. 8 n'abanyepolitike, bamwe bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, abandi barabasendede FDD batemeye ikiringo ca gatatu. Abo harimwo Leonidas Yatungimana yari umuvugizi wa President Nkurunziza. Onesime Nduwimana yari umuvugizi wa CNDD FDD. Moise Bucumi yahoze ari umushinga amateka wa CNDD FDD. Aburamatari wa Ruyigi n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza. Bernard Busokoza yahoze ari icegera ca mbere ca President Nkurunziza. Alexis Nduhije arongoye MSD. Shivano Mugwengezo arongoye UPD Zigamibanga. Jean Minani yararongoye Frodebu Nyakuri, ndetse na Jeremy Minani yararongoye umugambwe RDB. 14 bari mu nzego z'umutekano, banagweremwe bahoze bagwana muri CNDD FDD. Lieutenant General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira wa President Nkurunziza ajejwe igipolisi. General Major Godefroid Niyombare yahoze muri FDD. General Major Ponsier Gacibwenge yahoze muri FAB. General Major Jeremy Ntiranyibagira yahoze muri FDD. General Major Edouard Nibigira yahoze muri FAB. General de Brigade Philibert Habarugira yahoze muri FAB. General de Brigade Leonard Ngendakuriyo yahoze muri FDD. General de Brigade Moise Nzeyimana yahoze muri FDD. Colonel Antoine Marie Twagirayezu yahoze muri CNDD. Colonel Riboire Bakundukize yari umupolisi. Colonel Edouard Nshimirimana yahoze muri FAB. Lieutenant Colonel Arcade Nitereka yahoze muri FAB. Majoro Emmanuel Ndayikeza ndetse na Jean-Claude Sindayigaya. Bamwe banacira urwo rubanza baramaze kwitaba Imana. Abo hakaba harimwo nka Colonel Riboire Bakundukize, ngo birashoboka kandi ko General Major Jeremy Ntiranyibagira na Colonel Edouard Nshimirimana nabo bari baramaze kwicwa kuva banyurujwe muri gitugu mwaka wa 2017 mu gihugu ca Tanzania. Utasizwe mu baciye urubanza kubera yamaze gufana General de Brigade Rodrigue Bunyoni, mukuru wa General Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere mu gihe cy'urwo rubanza. Uru rero akaba ari mwe mu manza zamazibutse ingene ubutungane ari igikoresho ca politike gusa. Emmanuel Gateretse ni rimwe mu mazina zama yibutsa abani iryo bakwiriye muri ubwo butungane, barwiriye muri ubwo butungane, abagabo atacu umuntu ngo yo kwigera bitega ko hageze guhagararira ukuri. Uru rero akaba ari rwo rubanza rw'akamaramaza rwabanje gucibwa mbere yuko ababafatira ivy'amatungo yabo bifatwa. Ni mu gihe kandi amakuru avuga ko aba bose amatungo yabo agiye gufatirwa, mu gihe abandi bavuga ko mu gihe abandi bo bavuga ko amatungo yagiye kwiyagirwa na bamwe mu bategetsi ba CNDD FDD, ibishobora kuzokwega imanza nyinshi cyane mu gihe kizaza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakaba bavuga ko abarongoye igihugu bo kwiriye bakitwararika neza ivy'uru rubanza canke si bivugwa muri dosiye mbere yuko
imbere yuko ibintu bitangura kuyangara mu myaka iza nkuko vyagendekeye abari barongoye igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 aho abanyazwe ivyabo vyose bategetswe kubisubizwa. Mu Rutana abavukana babiri bapfuye nyuma y'iturika rya grenade yatowe mu rugo rwabo. Abayabaga babiri b'imyaka 17 na 14 barapfuye ku munsi wa kane w'indwi nyuma y'iturika rya grenade bariko barakinisha mu rugo iwabo mu gisagara ca Rutana mu ntara ya Burunga mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abategetsi bagasaba abanyagihugu gutanga ku nzego z'umutekano ibigwanisho vyose canke ibikoresho bicira umuriro bikiri mu ngo kugira bikingire izindi mpanuka nk'izi. Iyo mpanuka yabaye ku munsi wa kane genekerezo ya 23 mu Kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 isaha imwe zirenga zo ku murango muri quartier ya Birongozi mu gisagara ca Rutana. Nkuko amakuru ya mbere y'amatohoza bivuga, John Kerry Nkurunziza w'imyaka 17 na Audrey Ingabire w'imyaka 14 barakinishe grenade basanze mu rugo iwabo hanyuma iraturika. Umwe muri abo bavukanye yapfiriye aho nyene, undi nawe arakomereka cyane aza kwitaba Imana ashikanye ku bitaro vya Rutana. Abajejwe gukora amatohoza basanze aho vyabereye hari ibizinga bibiri vy'amaraso, inyundo hamwe n'akaringoti anu de sécurité ka grenade inyuma y'inzu y'umuryango. Amatohoza ya mbere yerekana ko abo basore babiri bakinishije cuma mbere y'iturika ryabo. Abo bapfuye n'abana ba Ildefonse Nkurunziza, umupolisi akorera Inyanzarake, na Alison Nshimiyimana. Nyuma y'impanuka intwaro mu Rutana yasavye umuntu wese agifise ibikoresho canke ibigwanisho bicira umuriro kubishikiriza vyihuta inzego z'umutekano kugira bikingire izindi mfu. Iyo mpanuka ikibutsa cyane akaga kari mu kubika canke gukoresha ibigwanisho n'ibikoresho bicira umuriro mu mazu. Gukora ku gikoresho giturika bishobora gutwara ubuzima mu kanya gato cyane nkuko abo mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi twese twoba tubizi. Sayo yonyene kandi ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko Ngozi ngo hazosubira kumvikana inzoga zitemewe n'amategeko cyane cyane ikibarube indongozi zizokugwa uhereye kuri nyumba 10. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe mu nama y'umutekano yaremeshejwe ku igenekerezo ya 22 mu Kakaro uyu mwaka na Mustaneri wa Ngozi, aho yari yakoranije abahanuzi ba Mustaneri, abayobozi b'amazone, ab'amakaritsiye hamwe n'abayoboye ibisata bitandukanye vyo muri komine Ngozi. Mustaneri yasavye izo ndongozi kuraba ko inzoga ziboreza zitasubiye kudandazwa mu mabutike no kubariza amasaha yo kugura ubunywero, kandi hakagwanywa akabaregwe gaturutse ku nzoga zikaze. Hakaba hapfunyitswe ko akarere kazofatirwamo inzoga zitemewe n'amategeko cyane yitwa ikibarube ikogwa mu isukari, indongozi zizobogozwa kuva kuri nyumba 10 gushika hejuru. Ni mugihe kandi hari umutama yakoze ibintu vyashimwe cyane ngaha mu gihugu, ni ibintu bidakora bose. Umutama yitanze atanga itongo ryo gushinguramwa abitavye Imana. Hari umutama yakoze ikintu c'intibagirwa muri kahise ku Burundi, yaba ku mutumba Yengero komine Matana intara ya Burunga, yitwa Binyonyera Jeremy. Muti nikiri gituma tumuvuze muri ino nkuru kubera iki? Musanzwe muzika atari hake amatongo yo guhambamwo abitavye Imana yamaze kubura. Uwo mutama rero yatanze itongo ryiwe kugira barifubemwo abitavye Imana. Haciye iminsi mika yitanze nawe yaciye yitaba Imana, maze abari we wa mbere bahamba muri iryo tongo. Gusanura amabarabara makuru aca muri Kayanza ngo bigeze ku bice 65%. Ayo mabarabara makuru yatangwe gusanurwa mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, harimwo RN1, RN6 na RN10 aca muri komine Kayanza aja mu yandi makomine. Ibinago biri muri ayo mabarabara birafurirwa hakoreshejwe ikaburimbo na gravier, bigatekwa amasaha arenga 6 kugira bifate neza, nkuko bimenyeshwa n'abahinga bariko barasanura ayo mabarabara. Abajejwe intwaro muri komine Kayanza twayaze ku munsi wa 23 mu Kakaro uyu mwaka, bari kumwe n'abahinga bariko basanura ayo mabarabara, bakavuga ko ibikorwa bigeze ku bice 65%. Abagendesha ivyuma bitandukanye bagashimisha gikorwa kuko ivyo binogo vyahora vyonona ivyuma vyabo kandi bikabacereza bagateba gushika iyo baja. Godefroid yo nizigiye Musaneri wa komine Kayanza gasaba bene gihugu kubungabunga ayo mabarabara n'izindi nyubakwa rusangi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo utojushikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yo biba biriko biravugwa mu gisata
ca politike agateka kazi na muntu n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezweko. Ndabakengurukiye cyane rero mwe tubanye muri ano makuru, narabifuza kubandanya kugira umunsi wa Mungu mwiza. Amakuru n'ibiganiro tubashikiriza vyo birabandanya.